Ingabire igizwe n'amamashine nyabwonko n'ibindi vyuma vy'ubuhinga bijanye yashikirijwe insamirizi y'ubuntu itanzwe n'umwungere w'ishengero Christ Life riri mu gisagara ca Ngozi kuri uno wa kane igenekerezo rya 8 Kigarama umwaka w'2022. René Michel Munyembari arongoye iryo shengero akamenyesha ko ari mu ntumbero yo gushigikira insamirizi y'ubuntu mu bikorwa vyayo bikenera cane cane ubuhinga bwa none. Ingabire tushikirije insamirizi Radio TV Buntu tuyitanze mu ntumbero nobwa nti yo gufasha no gusahiriza mu buryo bw'ubuhinga mu bijanye n'ivyuma vya informatique bivanye nuko nobwa nti mu byo dusanzwe dukora dusanzwe dufise ico gikorwa co guteza imbere nobwa nti ibijanye na informatique mu Burundi mu mashuri. Rero twarashoboye kuganira nobwa nti n'abayobozi b'iradio dusanga ivyo bikoresho birakenewe rero ko twari dusanzwe tubise hafi hama turabitanga kugira ngo bishobore kugira ico bifashije iradio. Ego umuyobozi w'insamirizi imbonesha kure buntu Gaspar Mahebugwa akaba yakengurutse iyo ngabire ije gufasha mu bijanye n'ubuhinga bwa none narirya ngo vyari bikenewe cyane. Ngabire duje guhabwa n'ishengero Christ Life tuyakire neza cyane kuko ije mu gihe twari tuyikeneye cyane kuko nkuko mubizi Radio Televiziyo Buntu ni radio yagutse. Uko yagutse rero niko ikenera ibikoresho ngibi duje kuronka na cyane yuko kugira ngo dushobore gukora ibiganiro kugira dushobore gukora gutegura amakuru kugira ngo dushobore mbere no kusohora amajwi abantu bayumve dukenera ibi bikoresho bijanye n'ubuhinga bwa none. No kuri cyo yakiye neza cyane izofasha izosahiriza mu migambi dusanzwe dufise na cyane yuko twipfuza yuko umumenyesha makuru wese umufundi wese abafise imashini akorerako. Rero tuca tubona neza yuko iyi ngabire izofasha ndetse ko dusanzwe dufise ubucuti buduhuza n'iryo shengero muri uwo mugambi yuko twokwagura ibikorwa dusanzwe tuko turakora byo gushikiriza amakuru bizodufasha cyane na cyane uretse nuko tuzogarukiriza ngaha ku cicaro c'iradio dusanzwe dufise abamenyesha makuru bakorera mu ntara zindi abo nabo nyene duca tubona ko akaryo ari keza ko bazoshikirwa kugira ngo bashobore gukora akazi bameze neza borohewe bafise ibikoresho. Mukamenya ko amamashini nyabwonko 8 agizwe n'amamashini 4 bita biro n'ayandi mamashini 4 ngendanwa hamwe n'ibindi bikoresho 4 vy'ubuhinga bikorana n'ayo mamashine ariyo ngabire yashikirijwe insamirizi y'ubuntu.